n'amasengesho atishugwa burya kiba ari ikimenyetso ko dukeneye ikanguro. Ego Imana irashobora guteba, mugabo nagira ndababwire yuko ibyo byose ntituba twasengeye kimwe, ntituba twasengeye bibiri, tusengera byinshi. Iyo tubonye amasengesho ariko arishugwa, umuriro uri kuraka uratangura kwaka w'ikanguro, biba biriko biradomeka bidomeka, hanyuma muzoza mubonanye n'urubeya ruduze rw'ikanguro. Ariko iyo dusenga amasengesho atishugwa, tukabona ahubwo aho kwishugwa bisubira inyuma, muze mumenye ko ari ikimenyetso yuko dukeneye ikanguro. Usomye mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya 5 umurongo wa 31, akarorero k'amasengesho yishugwa ni cya gihe nyene abigishwa ba Yesu bari bamaze kuzura mpemu yera, hanyuma bamaze kuzura niho batangura kuvuga ubutumwa bwiza. Batanguye kuvuga ubutumwa bwiza mu bushobozi, barabahagurukira. Babahagurukiye abafarisayo, abanyabwenge b'ibyanditswe barababwira ngo kizire ubwo dusubira kumva muvuze iby'iryo zina, kirazira. Hanyuma ngo baca baragenda barasenga n'umutima uhuye, ngo basaba Imana kurinduka, basaba Imana. Hanyuma ku murongo wa 31 rero Imana ikirabishura ubwo nyene, haca haraba ikimenyetso. Bibiri iravuga ngo bahejeje gusenga, aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa mpemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Baca barasenga, bica birishugwa ubwo nyene, aho bakoraniye haca haratigita, baruzura mpemu yera, baca barahabwa kwa gushira amazinda, baca barabandanya igikorwa. Nubwo bari babujijwe ngo nimusubire kuvuga iryo zina rya Kristo, baca barahaguruka n'inkomezi bashize amanga, baravuga iryo zina rya Kristo. Hanyuma abakizwa barakijijwe, biragenda neza. Haleluya.